Ukraine kigiye gukura ingabo n'ibikoresho byaco mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Afrika no mu bihugu vya Buraya kugira ngo vyongere inguvu mu gihugu muri iki gihe Uburusiya bwagiteye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine mu byumweru hafi 2 bishize, zirarasa, zitera amabombe kandi zifata imijyi yayo, byatumye abantu miliyoni zirenga 2 biganjemo abagore n'abana bahunga. Ibitangazamakuru byo muri Ukraine byatangaje ko Perezida Volodymyr Zelensky yasinye iteka ejo kuwa kabiri ahamagarira ingabo zose z'amahoro kugaruka mu gihugu gufasha mu ntambara iwabo. Ukraine yatanze abasirikare bagera muri 300, abofisiye mu gipolisi n'abakozi 6 mu butumwa bwa ONU. Kugeza ubu aho Ukraine yatanze inkunga itubutse ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe w'ingabo z'amahoro MONUSCO. Aha harimo kajugujugu 8 n'itsinda ry'abantu 250 b'inzobere mu by'indege nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa MONUSCO. Ukraine yanatanze abofisiye mu gipolisi babarirwa muri 100 hamwe n'abandi bakozi mu butumwa bwa ONU muri Mali, muri Sudani y'Epfo, muri Sudani, muri Repubulika ya Chypre no muri Kosovo nk'uko bigaragara ku rubuga rwa ONU. MONUSCO yohereje abasirikare bagera mu bihumbi 12 ahanini mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo gikize ku mabuye y'agaciro, aho imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri 100 imaranira kugenzura ubwo butaka n'umutungo wabwo. MONUSCO yavuze ko kajugujugu za Ukraine ziri mu mijyi yo mu burasirazuba bwa Kongo, Goma, Bunia, Bukavu na Beni. Urakoze Eugenie. Muri Nigeria abantu bitwaje ibigwanisho bishe abashinzwe umutekano 19 barimo abasirikare 13 mu ngwano yabereye muri leta ya Kebbi mu buraruko bushira useruko w'igihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Iyo mirwano yabaye kuwa kabiri mu rusisiro rw'ahitwa Kanya mu karere ka Danko Wasagu, haciye umunsi umwe gusa bamwe mu baturage bishyize hamwe kwirindira umutekano bishwe. Agatsiko k'inkozi z'ibibi kisha abaturage 57 bari bishyize hamwe kugira ngo birwaneho hafi y'ahitwa Sakaba. Ayo mabandi yagavye igitero ku rusisiro rwa Kanya ahangana n'abasirikare n'abapolisi mu gihe cy'amasaha 3 mu mirwano ikomeye nk'uko bitangazwa n'abahatuye babibonye. Amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria n'ibice byo muri icyo gihugu rwagati bimaze imyaka byaribasiwe n'amatsinda y'inkozi z'ibibi zitera insisiro z'abaturage, zigasahura, zigashimuta inka ndetse zikanatwara bunyago abaturage zigamije gusaba incungu y'amafaranga. Muri iyi minsi kuva aho abasirikare batangiriye guhanganira n'iyi mitwe y'abagizi ba nabi babamenesha aho bacumbitse, ibitero nk'ibi byariyongereye. Tugushimire Jeffrey. Muri Korea y'Epfo amatora hagati y'abakandida bagwanira umwanya umukuru w'igihugu yarangiye uyu munsi. Bigaragara ko abanyapolitike bitoje baryana isata burenge mu majwi y'abaturage batoye. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na Jeffrey Mutagoma. Itora ryarangiye saa 1:30 z'umugoroba hamwe na hamwe ku biro by'itora. Bigaragara ko umukandida Yoon Sek-yeol wahoze ari umushinjacyaha na Lee Jae-myung wahoze ari guverineri w'intara baryana isata burenge. Barahatanira gusimbura Perezida Moon Jae-in ucyuye igihe kuko itegeko nshinga ry'igihugu ritamwemerera kongera kwiyamamariza manda ya kabiri imara imyaka 5. Uzatsinda aya matora ni uzayobora iki gihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bifite ubukungu bukomeye ku isi, kikaza ku mwanya wa 4 ku mugabane wa Aziya. Muri ibi bihe hakomeje kugaragara kutavuga rumwe ku batuye isi n'ibibazo bikomeye by'ubukungu. Korea y'Epfo ihanganye n'ikibazo cy'ibiciro by'amazu byiyongera ku rugero rutangaje, ibura ry'akazi mu rubyiruko n'izahara ry'ubukungu ryatewe n'ikiza cya COVID-19. Impaka kuri izi ngingo zombi zagaragaye cyane mu gihe cyo kwiyamamaza, aba bakandida bombi basarikana mu magambo ku buryo butari bwabeho mu mateka y'icyo gihugu. Aya matora abaye mu gihe Korea y'Epfo yibasiwe n'ikiza cya COVID-19 yo mu bwoko bwa Omicron. Kuri uyu wa gatatu inzego z'igihugu zikaba zatangaje ko umubare w'abanduye ugeze ku 340. Aya makuru tuyatangure mu Burundi. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibitangazamakuru mu Burundi sense rwaronse umuyobozi mushasha ni umufasoni Vestine Nahimana. Turi kumwe rero na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru yakurikiranye ayo makuru atubwire mu ncamake izatangajwe n'uyu mutegetsi. Claver, niyo nkuru muraho murakomeye? Yego, amara neza. Biriko bigenda neza gaho? Yego, ni sawa. Ego, tugarutse kuri iyo nkuru rero, urwego sense rwafite umuyobozi mushasha mufasoni Vestine Nahimana, ambassadeur. Mutubwire mu majambo make ibintu ashobora kuba yatangaje igihe yafata icese amabanga ajejwe. Urakoze cyane. Umufasoni Vestine Nahimana
nk'uko bamaze kubivuga n'ubu yatubwira ngo atware urwego ruserivisi rero gucungira ibindi bimenyeshamakuru bikora mu Burundi akaba rero yari umukandida umwe rukumbi nta wundi bahiganwa yari wenyine yarose amajwi 12 kuri 12 batoye bagize urwego nshingwantwaro rw'urwego serivisi bose akaba yatowe ku majwi 12 kuri 12 100%. amaze gutorwa rero yashimiye abamutoye hamacavuga yuko ikimuzanye wewe ari gusubira kugarukana icuka ciza hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru n'amaradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu. Yavuze mu majambo yiwe avuga ati turazi neza yuko ibimenyeshamakuru ari ibikoresho bishobora gukora inabi cyangwa neza. Ati rero jewe ikinzanye no kugira ngo ibimenyeshamakuru byubake aho gusambura atukaneza yuko nzakorana n'abamenyeshamakuru bose mu gihugu. Tukibutsa yuko mu myaka 12 iheze uwo mutegetsi ari mu barenga 6 bamaze gutwara ubwo rwego nabo nyene akaba yarigeze kurutwara mu mwaka wa 2008 gushika 2010. Nyuma yaho rero yagiye gusorokera u Burundi mu gihugu c'Ubuholandi. Nk'uko mubizi Pierre Claver niyo nkuru hariho nk'amaradiyo cugaye harimo ijwi ry'Amerika ikana BBC. Hari ikintu uyu mufasoni yaba yatangaje ndumva ko yavuze ko azokorana neza n'ibinyamakuru. Hari ikintu yaba yavuze kuri ayo maradiyo ikana yandi yose yaba acugaye. Icyo kibazo abamenyeshamakuru bakimubajije bamubaje bati mbega ishuka hagati y'ibimenyeshamakuru na leta mugiye gufasha kugira ngo kibe neza gute. Banavuga ayo maradiyo yugawe nawe yavuze ati kuvyerekeye ijwi ry'Amerika n'iradiyo y'Abongereza BBC ati amadosiye yabo asanzwe ari hano mu biro bya service ati yokorana nabo ndasanze tubandanye isemo aho bari barigejeje ati ariko amategeko abwirizwa gukurikizwa muri byose niyatumuye neza na neza icyo agiye gukora ariko yavuze ko nayo madosiye ari muyamurindiriye. Yoba yagize icyo avuga ku cerekeye nk'ikiringo canke igihe azobonanira n'abaserukira ayo maradiyo. Ntiyabitomoye neza amajambo yiwe kuko yavuze ko amadosiye y'amaradiyo yugawe canke abamenyeshamakuru bafise ibindi byaha bitandukanye bagirizwa canke n'amaradiyo yugawe atari burundu mu gihugu canke n'ayandi yoba yarasavye kwemererwa. Yavuze ko ayo madosiye azoyakurikirana mu minsi ya vuba yiwe ari ku butegetsi bwa senise ariko ntiyatomoye neza na neza icyo agiye gukora ibyo azogikorera canke abo bazogikorana. Gusa twokwibutsa yuko hari bamwe mu batwara ibimenyeshamakuru canke abaserukira abamenyeshamakuru nk'umunani w'abamenyeshamakuru IBG bavuga yuko ata kinini biteze kuri uwo mutegetsi mushasha rufatiye intege cyo kasha cifashe igihe yatwara ivyo bimenyeshamakuru nako igihe yatwara urwego CNC mu myaka y'igihumbi 2008 2010. Yabona urwo rwego rukavuga ruti ico yaragiye gukora no kugira ngo abamenyeshamakuru basubiye kwiyumva ko araba atari abasi ba leta wakoze inkuru iki cyangwa yanditse atari umwasi w'igihugu na nyarya abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze igihugu kubera ingoreka z'umwaka w'2015. Pierre Claver niyo nkuru turagushimiye cyane gose kuri iyo nkuru kandi turizeye ko mukanya uhava uduha nido yayo urakoze. Tugaruke ku nkuru yerekeye Burundi. Ivyumba by'amashengesho birateye umutekano muke mu ntara ya Rumonge. Ivyo vyumba vyibonekeza ku mitumba imwe imwe yo mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Rumonge. Abantu baba mu micungararo yahari ivyo vyumba bavuga ko bibabuza amahoro mu gihe baba bakeneye kwiruhukira. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye hifashishijwe amajwi eka abanywanyi bari mu Burundi tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ivyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara ca Rumonge birateye umutekano muke. Iyo mitumba irangwa mu ivyo vyumba ni nka Kanyenkoko, Gihwanya, Centre Urbain. Abantu baba kuri iyo mitumba baridogera abasengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero. Kuja mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu ajana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko. Twebwe ntibitunezera abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe ko abantu bigereye mu buzima bubi bagezeho umwanya wo kwicara hasi umutwe kugira ngo hatungane kurikirana ukuntu umuntu yobaho. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye kuko biri mu bitera umutekano muke aho babaye.
leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kenshi aba arekuwe mu gihugu. Turasabye leta kugira ngo idukurire habo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe kuko biratubabaza kubera izo ngoma zabo birigwako. Abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo vyumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare. Abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira agahengwe kaboneke. Amaraporo y'ivyo twarayaronse ko nabagabishije ko ivyo vyumba bo biheba. Abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba baratwemereye ko bategezwa kuhava, nimba batarahava komine n'igipolisi ko bodufasha ivyo bintu bikarandurwa. Na musanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko. Abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko ko ivyo bikorwa baba bariko barabikoreraho. Banure rero abo bose babikora bariko baratumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko. Ivyo vyumba by'amasengesho byose bariko barakora babihagarike ejo canke hirya yejo uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko. Iyo ngendo rero iriko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwe amasengero iriko yibonekeza mu gihe mu misi heze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge. Mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mu tundi turere tw'igihugu, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange barihaniza ba mustanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifise mu ruhara. Turagushimiye Desire kuri inkuru yatunganijwe n'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo udushikirije. Tubibutse kandi ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika. Nkuko mugize imisi muvyumva irushanwa nyafrika rya basketball irabandanya i Dakar muri Senegal. Uyu munsi rero turafise amahirwe yo kuba turi kumwe na Edi Rwema akurikirana iyo mikino akaba ari ngaha muri studio ijwi ry'Amerika n'ubwa mbere amenyesha makuru ijwi ry'Amerika bakoraniye muri studio ari babiri kuva haraheze imyaka ibiri. Edi ikaze cyane Frederic, tumaze iminsi tuvugana dukorana amanama ku matelefoni ariko nibwo bwa mbere tubonanye amaso ku maso. Haraheze imyaka ibiri yose ni ibintu umuntu yibazaga ko bidashoboka ariko iki cyorezo cyarabikoze rivyo. Reka rero tugaruke ku nkino zikomeye cyane gose ziko zirahuza ibihugu byo muri Afrika muri basketball. Mu tubwira ubwa mbere na mbere ikipe y'u Rwanda gushika ubu ifashe gute? Frederic, gusa twibutsa n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko bataza kushobora gukurikirana amakuru yacu y'isa moya n'igice kubera ko tuza kuba tubagezaho uyu mukino uza guhuza ikipe y'u Rwanda ya REG iza kuba ikina n'ikipe ya Seydou Legacy Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea. Ni mu itsinda rya mbere, itsinda ryiswe Sahara. Iri tsinda rikaba rigizwe n'amakipe atandatu ariyo REG yo mu Rwanda iza gukina guhera isa moya n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Ni umukino wayo wa kabiri, mu gihe ikipe ya Slack yo muri Guinea uza kuba ari umukino wayo wa gatatu. Muri iri tsinda rero harimo amakipe atandatu ariyo REG yo mu Rwanda, Union Sportive Monastrienne yo muri Tunisia, Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Seydou Legacy Athletic yo muri Guinea, Dakar University Club yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Association Sportive du Sahel yo mu gihugu cya Maroc. Gusa umukino ikipe ya REG y'u Rwanda yakinnye ku munsi wo ku cyumweru yegukanye intsinzi ku manota 91 kuri 80.